Kuri ubu intwari twese dukunda Isangemwo. Intwari nitwe twihanganira ibi bihe bigoye by'ubu buzima turimwo kandi tukabisohokamwo tutanduranije. Intwari si bamwe bo muri bajya mwe mwita intwari ari uko mububahiye amafaranga yabo menshi bafise. Oya, urazi ko basubiye guca nko muri ibi bihe twe turimwo buko wohiga ubutwari bwabo aho wabubonye ukabubura. Ubutwari n'ubumuntu we. Isangemwo. Umufana wa Isangemwo nawe ni intwari y'ukuri. Kandi intwari y'ukuri ntiyibutswa gukora follow, suivre, s'abonner, subscribe, share, partage, comment n'ibindi nk'ivyo. Umufana w'ukuri arazi ko umukozi mwiza begwa n'agahembo. Niwe mpemba neza akanama ivyo vyose n'ibindi ntavuza karenzako. Umufana mwiza w'ibikorwa vya Isangemwo nawe niwe akora izo nshingano zose. Uwo niwe ari gutuma buri munsi wumvira ijwi ryanje. Isangemwo. Jewe sinkora ibi kugira ngo nishime kubwo bwinshi bw'abafana mfise, no. Waruzi ko kugira ngo nkore Isangemwo nawe k'abafana babiri ari bo jewe nawe duhagije. Umufana wanje ahari hose yubahwe kandi yumve ko naho yoba ari umwe ko nokomeza nkakora ko bwiwe. Ndakubwire, igihe ntangura gukora ikinise kwisangamwo narakora nk'ifana. Bamwe bo mu muryango wanje, inshuti n'abagenzi ntibashaka kunyumva no kunshigikira. Amafoto yanje n'amavideo yanje babona atari meza ngo ndi mubi. Ngira ijwi ryanje ryarababangamira ariko uziko ukwanka hajya atabura ico aguhora. Gusa nakomeje gukora ntacika intege gushika umunsi wewe nkurikire wacika umufana. Ukanyakira ukanyimika nk'intwari yawe gushika n'uyu munsi nkaba nkihangamye. Isangemwo nawe. Umuntu wese akunda Isangemwo nawe abakunda Fabien. Abasobanutse kuko akunda ubusobanutse asobanukiwe. Mufana wanje mwiza, komeza nkundishe n'abantu. Kandi dukomeze kwibukanya ko intego yanje nawe ya buri munsi kari ukubwira abatari Isangemwo ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.